Kwigenekerezo rya gatatu ruheshi umwaka w'ibihumbi 2021 umukuru w'inama nkenguzamateka nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yarateye iteka ibirori vyo kugurura ihimbazwa ry'umunsi wahariwe amakomine vyaberewe mu ntara ya Ngozi mu bigo vya Inarunyonga Museum Hotel. Ivyo birori bikaba vyateguwe n'ishirahamwe ry'amakomine ariryo Ako Burundi ku civugo komine no gwinjiriro gw'iterambere rusangi kuneza y'abene gihugu. Ibirori nk'ivyo vyama bitunganywa uko umwaka utashe. Uyu mwaka hakaba hari hategekanijwe amatora y'indongozi z'iryo shirahamwe kuko izahahora zari zirangije ikiringo zatorewe. Mwijambo ryiwe nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yaribukije abaraho ko komine ari umushinge w'iterambere, ari naco gituma indongozi muri komine zikwiye kumenya neza ibibazo n'imyitwarariko y'abene gihugu barongoye n'uburyo bukenewe mu gutegura no gushira mu ngiro imigambi myiza y'iterambere muri komine, hamwe no kwirimbura kugira ngo barabe aho bagejeje ishigwa mu ngiro y'imigambi bihaye n'intambamye bagize. Hari ingwara abarundi tugwaye, ingwara yo kudasoma, ingwara yo kudasoma. Dusoma icupa mugabo tukananirwa gusoma ibitabo, amategeko atugenga, ibyo twokorerako. Sivyo none mu bisanzwe mpere kuri manuel de procédure yategereza kuba Bibiliya kuri mwebwe bubahwa mustanteri, cyadza kuba igitabo mu gitondo uzindukira kugasoma. Mugoro shobora gusanga hagati muri twebwe hariho mustanteri ataragura kijya gitabo, akibona aho gikiri kimbura karaba hanyuma akacatereka ngaho. Mugana genda babwire la bonne gouvernance naho nyine itangurira, kandi nibaza no kukwevariwa no kuguhana bazoguhanisha itegeko. Umuntu ahanwa ni itegeko. Manuel de procédure rero muisanzwe ni loi communale bayizanye muri manuel de procédure, yategeza kubabera Bibiliya yiwanyu misi yose mu gatondo kugira ngo les actes mupoza zibe zikingiwe n'amategeko. Dufata umwanya wo gusoma, indongozi no gusoma, c'est très important. Le plan, planification, byukuri amaplan turayafise. Munga hari gihe ugenda ugiye kuraba sur terrain ukaraba réalisation ukabura, kandi amaplan tuyafise yicaye mu biro by'iwacu. Ikibazo kirashobora kuba kimwe, mbega ubwo tugira des plans réalistes. Turashobora kugira planification mugabo ugasanga twihaye twagize ni planification irréaliste, ashobora gushira mu ngiro ikakiguma ari papier iri ngaho. Banyakubahwa, la planification itegeza kuba yiwacu, tudakwi approprier la planification. Uzanye un consultant ntamenya iby'iwanyu, reka dukoreshe les compétences locales hajya nyene. Makomini wacu travise de ressources humaines compétent bashobora guterera mu ikomine yawo muri planification. Iyo ni ressource yindi dushobora ku exploiter, ni ressource yindi dushobora ku exploiter. None ko tuzatuko turagira planification yo guteza imbere ikomine yacu, none wewe nimba ufise iyo expertise muri planification baka musanteri mu nama ya komine nk'abavuka komine bakaguhamagara bakavuga ati wewe nyakubahwa nubwo kuri Bujumbura cyangwa ufisani mabanga ingu dufashe kugira ngo tugire plan nziza. Uyo muntu azoterera kuko bari karaterera ikomine yiwe. Kwigenekerezo rya gatandatu ruheshi uno mwaka umukuru w'inama nkenguzamateka nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yarifadikanije n'abakristo b'ishengero rya Pentecote ryo mu Gahahe muri komine Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura mu gisabisho cyo guhimbaza umunsi w'Imana. Mwijambo yashikirije abakristo b'iryo shengero nyeniteka Emmanuel Sinzohagera
yahamagariye abarundi kurushirizaho gukomeza urukundo hagati yabo nk'uko ibwirizwa ry'urukundo ribitegeka, kandi na cyane cyane ko abarundi bari mu ndwi yahariwe ukwibuka umuhisi Petero Nkurunziza yahoze arongoye Uburundi, ari nawe yabasigaranye iragi ryo gukunda igihugu. Yahamagariye kandi abarundi kubandanya bashira mu ngiro ingingo zafashwe na leta zijanye no kwikingirikiza ca coronavirus kugira ngo bagire amagara meza babashe kubaka igihugu cabo. Turi mwiyinga tuzibuka nyene icubahiro azarongoye igihugu c'u Burundi Nkurunziza Petero, ariko kandi biri mu bintu byo kwiyumvira mbega iragi yadusigiye n'irihe. Hari kimwe nifuje ko dusangira nk'abarundi nk'ubwoko bw'Imana, hari icyo yadusigiye gukunda igihugu. Gukunda igihugu iyo turiko turavuga hari igihugu ciza twagikuye mu ijuru, muga hari n'ikindi gihugu Imana yaduhaye ngaha, sibyo? None iki gihugu nacyo tugikunde, kuko byose tubikorera ngaha muri ino si. Ubutumwa tubuvugira muri kino gihugu, ugusenga ni muri kino gihugu. Ariko muri uko gukunda igihugu nifuje ko novuga kino kintu cy'urukundo rwogwira mu Barundi, tugakundana nk'abarundi. Kuko gukunda igihugu ntiwovuga ngo urakunda igihugu udakunda umurundi mwene wanyu. Turifuza ko abarundi hoba gukundana, ukanezerererwa umurundi mugenzawe. Kanatsinda gukunda cyangwa urukundo ni muri amabwirizwa makuru Yesu yatubwira. N'amabwirizwa abiri makuru ni ugukunda Imana ariko no gukunda mugenzawe nk'uko wikunda. Rero numva duhamagarira abarundi turiko twibuka uyo muvyeyi, usure kandi tunagure urukundo mu Barundi. Nagirize ndabahamagarira kubandanya twikingira ikiza ca corona ko kirahari, ariko turashima leta mvyeyi, leta nkozi irongowe na nyir'icyubahiro General Major wese ndayishimiye ko bashizeho ibintu byose byotuma umurundi aticwa na kiza. Twipimishe kenshi kabaho, nturindire ko usinzikara, nturindire yuko ijya ngwari gusinzikaza itobore amahaha yawe, hanyuma ucuza ukamubwiriza ngo umubwiriza asengera. Akunze kubwira ubwoko bw'Imana, hari indwara twebwe dusengera nk'abakozi b'Imana, zirahari kandi n'izindi bigusaba kugenda kwa muganga. Luka yari umuganga, handitse ubutumwa bwiza, yari umuganga. Kandi mwibuke no mu gihe ca Yesu hariho abasigaye baravuga, sibyo? None ugira bose Yesu yari abakiriye, oya, abaza kuri we barakira, kandi n'abandi bagenda ku baganga. Bwoko bw'Imana ntiturinde gusinzikara. Amahaha amaze gufatwa nta pièce d'homme change ku mahaha ibaho, ihari imaze gufatwa ubugiye. Tugende kwa muganga, bwoko bw'Imana, twikingire, dukarabe kenshi, sibyo? None twipimishe, urabe ingene amagara yawe ameze, hanyuma ufate imiti, uruhuke, ucukira. Izo ni indirimbo zatanguje amasengesho y'umugambi CNDD FDD mu ntara ya Gitega ku igenekerezo rya ndwi ruheshi, aho igihugu bwaca gitunganya ibirori vyo